uyu ni umukobwa yidandaza. Aho hari abaza kuca bimvira ati yidandaza mu biki, ariko ivyo yidandazamwo ndibaza muraza kubimenya namwe, ndazi namwe muri abantu bakuze. Umukobwa gihagaze ngaha hajyanwa aridandaza. Hari umumama yaje avyibushe tangura kuvuga ati amina amina abidandaza muragowe. No mukobwa yatanguye kumva umengo tanguye kumucanga. We uri mwabwira jewe no mu matanga vuga nubona hari undi muri kumwe raba nk'ibiminimini uba wambaye nende afite yo birakuraba. Mana no kuri mwebwe mwavyana mwefite iki gihe twebwe ikera twarasenga ariko uburaba uricara nyine mwibarabara unguri muri dandazo. Mana we rindirizo guhana we genda hari yabana uno mukobwa abona umengo bari mwaramutera imyako kubera yaje kwidandaza abona umengo bari mwarazana ibintu by'ubujinga sinzi bigore nk'ibi buryo baba bimeze. Mukobwa yaje kwidandaza haje umwanya haje umukiriya we udandaza ngahe nico rimwe nahamagara ni wendi bunda hamagara none ku kazi ndi ku kazi none ushaka je shaka wana tugende mu nzu dukora akazi. Umukobwa hise araba imodoka agiye kwinjiramo no mukobwa yamwe aridanaze yabona umengo yatewe umwako ariko ibintu biraciyemwe sinzi ujya mukore ngira muteye umugisha. Umukobwa yinjiye mu modoka atangura kuyaga n'umusore bagenda mu rugo kugira uno mukobwa nyene neni yadandaza kugira no mugabo agura ivyagura. Umugabo nawe aza yavuga ati kino ni cyomba kabisa uyu munsi naguye ko umukobwa yinjiye mu nzu y'umusore. Baje kura umukobwa ari kumatangara tufise inzu nziza ufise ibintu byiza. Je mfise ibintu byiza none duhere ngaha reka ngira ikinyuma kugira utangure nyine uburi yatsa no munga avuga ati banzu ndire wana we ngaha ibintu biriho yabanzu umene nyine nku umukobwa arazi gutega akazi kiwe yarakamenyeye bana ntuzo turabasuzugura kubera akazi baba barakamenyeye. Umuntu kugenda bamukorakora yumva murare habaracinjira mu nzu. Uyu munsi ndaguhe ibintu nuko utari bwabone murandikadika bana genda kurikareka nyene ibintu bimeze neza. Umuhungu agiye kuraba diabetinze vyaciye mwe cyatangura kwishima abwira umukobwa uburyo abona amafaranga. Umuhungu biraboneka n'umuhungu afise amafaranga menshi cyane. No mukobwa yarikanze tangura kuvuga ati rero uyu munsi ayo mafaranga uhoro ujya nimpa ko uyu munsi yampeko. No mugabo yatanguye kumubwira ati yego nta ngorane wewe je ngafise mission zanje mba nkora imipangu ndabetinga ugasanga ni muri ry'amahera menshi cyane nko nga akuri laptop ariko amafaranga menshi cyane. No mukobwa yarumiwe baraganira nyine umuhungu atangura kumubwira imigambi yiwe. Wibuka no muhungu ntazi iyikobwa ni ninja nikimara yabahuri ariko atanguye kumubwira imigambi yiwe yose. Haheze umwanya umukobwa yamubwira ati rindira je ngiye kwiyoga kugira nze dukore akazi nyine ibintu bimeze neza cyane twoze ntiduhave tugira ibintu bimeze nkoko. Umukobwa yagiye mu bwogero agenda mu bwogero ngagiye ngo koga sinzi yuko agiye koga bimeze gute kubera no mukobwa yahuye n'umuhungu w'umukire cyane yaragiye. Haheze umwanya atari muremure umukobwa yagarutse yahinduye imyambaro yambaye nyine ya myambaro ubusanga itega nyine no mukobwa agushikiye mu nzu sinzingiro twawe twose yogenda turiye kubera no mukobwa biraboneka arazi kuyimurika akazi yana nakamenyereye. Ubu hari abataramenya ku kazi kari ko abantu we umukobwa yaraje yegera umusore atangura kumuzanira kora ngaha ibintu nyine biraneza ku ntebe. Wewe umuhungu nawe no kuraba akavuga ati kino cyuma rice ngo mama nze ndagihondahonde manze ndakiponyeze. Umukobwa nawe arazi kwirembesha rabe ibintu baba barimwe wewe. No mungu yatanguye kuja kuri mudo umungu avuga ati none umukobwa yamubwiye ati genda nawe banzu ugende woge kugira nanje dukora akazi neza kubera urabona nanje mvuye koga ibintu bimeze neza cyane. Umuhungu nawe yagiye kugira yoge inshasha tukora we genda nyine ibintu n'ubu biracakurindiriye wewe nyine uze wikorera akazi kawe. Umuhungu ntari mwariyumvira yuko imari nk'ijya ari yagomba ze kugenda baye baraterana amaguru busanga nyine bagira ariko umuhungu akigenda umukobwa harabo yatanguye kwandikira abashira ko na location mbego no mukobwa ameze gute. Bidatinze wa muhungu avuye muri bwa bwogira yasanze abajama bafize imbunda na wa mukobwa yicaranye n'urundi rujama. Umuhungu yavuze ati kumbe wamenze umukobwa ni ninja kumbe nimuzoze murapfa kwakira abantu mutatsira buno muhungu ibintu bimubaye ko. Haje ibisore bitatu byatangwe kumufata ati we jama hasi uri murarabe biki. Umuhungu ahuye n'ivyago umukobwa nta n'icyo arimo aravuga yibere hari ari kumwe n'ikindi kibebe kari kaze ngo karashobora kunkora kico nkangorako.
Muhungu yarikanze cyane. Ayeye kumujya mukobwa ni ninja. We amahera yose ari hehe. Ivyebe byatanguye kumubaza ati amahera ari hehe byaje kumwiba. Uno mugabo yaravuga ati amahera yahe. Uzanye ibintu byo mujinga we turakubunyura. Zana ibintu byose ufise ibihungu byaje kumwiba. Umukobwa ni ninja yamuteje abantu baza bari buze kumwiba. Wibuka ko yavuze muri laptop ko harimo amahera. Abahungu nubu barayakeneye bano bicenye amahera barayakeneye. Umukobwa yiberi hari yicaranye n'ikindi kigabo naco arimo arafashwa. Muhungu yarikanze cyane kumbe ngomba nibwe. Uno mukobwa ni ninja bana. Ico no bahanura ntimuzoze murindiza umukobwa ari we wose bahari bakobwa usanga arama ninja ugasanga barimwo baraguhora barimwo barakwibira utuntu twawe twose. No mukobwa urabona baramwinjije muri iyi nzu nituzi no muhungu ari buze kuvamwo gute. Buno bugabo nabwo ati zana ayo mahera yose aho tukumena ubwonko aheza akanyamatara yarazimye. Barikanze amatara azimijwe niki amatara yagiye kwaka kumbe hari uwapfuye. Ujya muhungu ni wamwishira. Ujya muhungu ni umwicanyi mama we. Bano bicanyi bahuye n'undi muntu wa muhungu yahise amukata ngo tahitira mwica muri ako kanya. Mbega ujya muhungu niki batanguye kurondera barirukanka kugira basoke basanze imiryango yugaye. Ubu bagiye mu bibazo batanguye kuvuga ati none bino bintu byagenze guti. Batanguye kugenda kugira barabe yuko bogwana naho ubundi inzu binjiyemo ni umukomando. Akagabo kagiye kwajya kugira akagende kuraba umwicanyi bari ariko kagishikayo yahise agakubita atangura ni umukomando. Binjiye mu nzu y'umukomando mbeka wakandi karaje. Umuhungu ahita agatera ibintu ahita aragacapa ahita araza ahita nako arakarangiza. Umuhungu dore n'umukomando. Akagabo kararashe ariko nabwo karimo karagirane nawe yaragafashe ahita kakagabo arakica. Umuhungu n'umukomando bari bihenze binjira mu nzu y'umuntu atejigwa yatoye imbunda. Agakobwa atangura kumwirengesha anukuru mbabari n'ukuri nzosubira n'ubundi noza tukasubira tugakora ivyo dukora. Umuhungu ivyo bintu namwe nabashaka kuvyumva. Ubugabo bwose yaburangije niko gasigaye konyene. Katanguye kumuzanira ibintu vyo kumutetesha jewe kazana ibigongo by'abakobwa. Ariko no muhungu tubonye ari umukomando tubonye ibintu akora. Karaje umuhungu ariyumvira turambari yahise akarasa ntavyo kunyengeneka n'ubuntu bwigize ubwihebe. Bari bihenze binjiye mu nzu dakinika. Kora subscribe like na share kuri no rubuga rwacu Inzugi TV. Uzobukoze cyane no uzozura kuri filime ziryoshe nke nizi z'aba Nigeria. Filime dukazakaze kora subscribe hama namwe mwabahungu mwe muzabagenda kugura imaraya muzoze muraraba imaraya muguzi zarizo. Ari gihe muzogura imaraya ukumbu uyizaye mu nzu ya usange ije kukwiba. Kuri ivyo rero zuragira imipaka ugira imipaka yo kugira no filime irafite ikintu cyinshi kwigisha. No mungi yabatazi kugwana ngo yigwaneho aba yarahuye n'urupfa gusenya kubera no mukobwa yarazi gutega cyane. Abakobwa baradutega we baradutega. Ciao urakoze kuraba nshuti yanjye hamwe mu rugendo rw'umutima. Inzugi TV yabazaniye inkuru nziza cyane n'umunezero mwinshi. Inzugi TV